Biravugwa ko amafaranga ngo baguhe muri Primusic waciye wigira urazi bya bintu byanyu by'abasore mwigira mu bintu byo kuryoherwa gutyonye n'abadada barakubeshera canke nivyo kabisa waciye wigira mu bintu byo kuryoherwa. Bon, umuntu yakubwiye ico kintu. Uzomubaze aho hantu yabonye nagiye. Wewe yarari ariko akora. What if I couldn't speak? What if I couldn't eat? What if I couldn't move? Would you still love me? What if my body ached and always made you late? What if I couldn't wait? Would you still love me? Sunny Reka ndagushimire wowe wese umaze gufyonda hamwe bita subscribe canke sabone bivanye n'ururimi ubusanzwe ukoresha muri laptop yawe canke smartphone yawe. Nibaze ko utarabikora ugiye kubikora kugira ngo tubandanye tuba update twese hamwe. Gahunda y'uno munsi kwatugira tuje kugendera wa muririmbyi yaserukira intara ya Gitega muri Primusic 2019 nako bivugwa ko kabisa amafaranga yose yarose muri rijya higanwa yaciye yimanukira mu birori ibintu by'abagene namwe murabizi. Reka kumbure tugende aduha umuco vy'ukuri twumve ko ivyo bamuvuga ko vyo bari vyo. Yapu twarabemereye ko kabisa tuzokwama tubashikira ku kivi mu mihana y'abaririmbyi canke mu mihana ya bamwe bagira utugenegere tugiye dutandukanye. Ono musire twashitse ku muhana w'umuririmbyi kabisa muzi ko yaserukiye intara ya Gitega bamwita Busy Boy. Sinzi ko ndamubesheye ariko imbere yuko tumwakira reka nawe ashobore kwivuga kugira ngo tumusobanukirwe canke tumumenye. Ya wapi man, Arnett. Ni Arnett. Arnett ariko je nenda kuzi kwizina rya Busy Boy usanzwe ukoresha mu kuririmba. Sinzi ko ubu ushaka ko kabisa bakumenya kuri Arnett. Bon, byari vyakera kweri. Byari vyakera irya narayihevye. Ya ariko kuri channel ya YouTube yawe yanditse ko Busy Boy? Hariko Busy Boy mugabo sinashimye kugumiza aho ryaye, nashimye yuko umunsi n'umunsi nzategeza kubihindura. Ya kuba taramenya vy'ukuri ko turi kumwe na Busy Boy, woshobora kutugirira akantu gato akapira kugira ngo bamenye ko turi kumwe na Busy Boy. Canke Arnett. Arnett. What if I couldn't speak? What if I couldn't eat? What if I couldn't move? Would you still love me? What if my body ached and always made you late? What if I couldn't wait? Would you still love me? Thank you. Yes, mwamaze kumwumva ni Arnett kabisa nkuko muvyumva. N'umwana kabisa keneye sponsor kugira ngo ashobore kugera ha canke hariya murumva ko afite ingabirano igitandukanye. Arnett, iyo ndirimbo ni yandi ariko turirimbi Brian Nira. Brian Nira. Ni muririmbyi wo mu kihe gihugu mu bataza baririmbyi bo hanze? Bon, ni muririmbyi wo muri Zimbabwe me aba muri Etats-Unis. Arnett, tumaze imyaka ingana gute muri aka kazi ko kuririmba? Maze kuva 2013 mugabo ico giho narimbira muri team. Iyo team yitwa gute? Hashtag. Mu baririmbyi bose mwari kumwe mwiyo kundi ni wowe ukiririmba gusa canke nabandi baracakora? Bon, twari babiri. Hari n'undi twa Bilaz nawe naracakora mugabo ubu ntitukiri muri team, ubu umwe wese aririmba kwiwe. Ya Arnett, bavuga ko ukunda inzoga cyane, sinzi ko bakubeshe. Barambeshera bro. Aca nkukunda abadada canke abanana? Bon, jewe inzoga ndazinwa. Mesi si kuvuga ngo ndazikunda gusumba ibindi bintu byose. Ndayinwa kubera ndayishaka. Sindayinwa ngo rikora ndayikunda. Kandi urumva naho none mwifana basi nimba ari byo bashaka. Nshobora kuba iyo fana nanje ntayikunda mugabo nawe nimba barumwifana nuko bayikunda. Nanje rero nico nkunda. Yego. Hagati y'abakobwa n'inzoga ukunda cyane? Abakobwa n'inzoga ntakira kibe nkunda cyane. Vyose uravyanga? Bon, sindavyanga kandi sindabikunda. Oya. Arnett, uri umuririmbyi yaserukiye intara ya Gitega kabisa, warageze no ku ntambwe ishimishije uranavugangwa. Kandi ko ndabiravye kabisa igerevo wayishitse ko ubikwiye. Mbega ubu naho uriko witegura gute mu higanwa rya Primusic? Tukwitegeye ko kabisa ko ubu aziya miliyoni 25 zizotaha mu gisagara ca Gitega. So bro, sinovuga yuko nzotegezwa kuzitana zijyaye me ikintu cyose ni chance.
nimba byarashitse ujya munsi nkashobora kuba uwa mbere Gitega siko kuvuga yuko nari nzi kurimba gusumba bajya abandi bantu twari kumwe nari navyutse neza wari umugisha wanje nta kindi ejo hashobora kuba hazoba ari uyundi muntu nkuko naho bishobora gukunda akazoba ari na jewe kandi birashika so abantu benshi nzi bakunda kuba bazi amajwi nkabo inkayo bari abantu bakunda kuririmbira mu makaraoke w'ivyo bintu hoba warabikozemwo canke n'ubu nivyo ukora navyo nigeze nk'uwo mbwira ati ni pro tuzanira ujya musore kabisa wakoranye ikiganiro aze mu kabare kanje azozateramisha abantu iyo marché no igwa bon birakunda biva mwumvikana gusa Arnett ofise indirimbo zawe zingahe personnel bon personnel mfise nk'indirimbo nka 4 ni yahe ndirimbo kabisa wovuga ati mu ndirimbo zose maze kuririmba ko ari zine hari indirimbo yatumye bamenya nka Arnett bon hari indirimbo twarimbanye na Double J indirimbo yitwa Don't Let Me Down yego Don't Let Me Down ndirimbira gati iyo ndirimbo two baby don't let me down let me touch your body iri joro nije nawe ibintu nyene nk'ivyo nyene birebire nyene yes uravuze ati kabisa ari indirimbo yatumye menyekana twakoranye na Double G ndibaze ko benshi baramuzi no musore kabisa ari muri label ya Bantu Boy hama Arnett woba ufise management canke umuntu yoba ari karagufasha muri aka kazi kawe kuririmba bon navuga yuko ata management fise vyinshi ndavyifasha mugabo hari abagenzi banje bamfasha ibintu biriya nko gukora ibintu vy'ama cover gukora coming soon nani du cover video haro nka Bobo benshi baramuzi ngaye Gitega akora ibintu vy'ama video yego icyatumye ndakurondera Arnett hari amakuru avuga ko kabisa uri kurakora indirimbo shash nshaka kumenya title y'iyo ndirimbo no muhinyanyuza ariko arayigukorera bon indirimbo nayikorewe na Brayp ari wo akora nga muri Nyamugari me ntakore indirimbo abantu bose aya bon ariko ayikorera wewe gusa hariho nabandi nka babiri gusa ntaragira studio yiwe ni umuntu nyene agikora nka kujya kera tuzi ba DJ Prince bari bafise ama studio yabo muhira iyo ndirimbo nakubaje title yayo ntiwashoboye kuyimbwira mbwira titre y'iyo ndirimbo yitwa gute sha nibaze ko ari surprise ni surprise ariko nanje ntihompa surprise nayikubagije aya utegekanya kuyishira kuri channel yawe jya vuba cyane ndibaza nka ino somene ndibaze ko dashobora guhera yego Arnett abanyagitega kabisa baraguhaye amahigwe yo gutuma unashika muri finale ya Primusic 2020 kabisa waranashitseyo uja no mu kibanza kabisa twashoboye gushima woshobora kubwira canke kubwira bariko barumvira iki kiganira karusho wakuye muri rya higanwa rya Primusic bon akarusho niko gusa abantu benshi bamaze gushaka mu mutwe yuko akarusho umuntu aronka ko ari amahera ahubwo igikuru samahera abi gikuru n'abantu mwahuriyemwo bazotuma uronka n'ayandi mera sumbake igikuru ni connaissance ku bantu yego from uvuga ati kabisa Primusic rambitumye menyana n'abaririmbyi agiye batandukanye niko karusho na rose yego abaririmbyi aba journaliste aba promoter ibintu nyene nk'ivyo yego biravugwa ko amafaranga ngo baguhe muri Primusic waciye wigira urazi bya bintu byanyu by'abasore mwigira mu bintu byo kuryoherwa gucyonye n'abadada barakubeshera canke nivyo kabisa waciye wigira mu bintu byo kuryoherwa bon umuntu yakubwiye ico kintu uzomubaze aho hantu yabonye nagiye wewe yarari akora iki ngira wosanga ari nkabo mwari kumwe mwaryoherwa na sinibaza barakubeshe barambeshera cyane so naho barambonye ndi kumwe n'umukobwa kanaka canke ndiko ndanywa inzoga hano kanaka nigisigura yuko irya nzoga nari ntangwe kuyinywa kubera ajya mahera Primusic none avant Primusic nta mahera umuntu yakorako so Arnett kabisa nibaze ko nanabikubwiye ko wewe urumuririmvyi abizi sindiko ndakubeshera kuko vyaranibonekeje mu higanwa rya Primusic ndavye tu video bagiye barapostinga vyaraboneka ko kabisa Gitega dufise umuririmvyi yaduserukiye kandi afise ingabirano itandukanye Arnett
kumbure iyo ndirimbo uri kurakora iyo ndirimbo ugomba dushirire habona koba waba wayikoze mwako kantu wakuye muri Primusic canke uwo Blind parnye mbarinde amufitaniye amasezerano yuko azozera gukora indirimbo nko wavuze ati nta bandi ntasanzwe akora indirimbo abandi bantu bafise abakorera indirimbo bon nta masezerano twagirani nivyo ndi nakubwira ni connaissance ku bantu ni bon nagize amahirwe yo guhura nawe turaganira tureshanje amayide twese turumva yuko dukwiye gukora ikintu kimwe aravuga ati je ndemeye kuzo ndagukorera kuno kandi vraiment ahantu ari vraiment hose respect kuko n'umuntu atahura abantu ya buri muririmbyi afite umuntu yexperako wewe ni wahe muririmbyi kabisa yakuryohe canka gushimisha yari kararirimba ubona ko kabisa jewe Arnett mbaye nkawe ndabona ko no bandiko ndachivinga target zanje mu Burundi muri Afrika mu muririmbyi yaba hose wo hanze mu Burundi hehe nico nashatse kubwira bon Jenny inspire ku bantu babiri hariho urunyene nyene igyandirimbo mpeje kuririmba hakabaho na Chris Brown vraiment ni umuntu isinzi vraiment je nkunda cyane yego kuko ni umuntu ashobora style zose zibaho kandi n'umuntu ubona yuko akora cyane nk'ubu dufate duhereye nko kuva kera ukuntu yatanguye gushika ubu urabona ko ari umuntu atigeze asubira inyuma umuntu afite ibikorwa byinshi cyane nubwo nyine urumva biba bigoye kwimita umuntu ku buryo ushobora kuririmba nkawe uko biri kose umuntu aragerageza ibintu bikikora so urambwiye ko kabisa Chris Brown arakuryohera yari kariririmba urumva ko kabisa indirimbo yiwe ikugiyemo ushobora kunsiramwo indirimbo imwe mu ndirimbo za Chris Brown yaririmbye nko kuvuga ati ndamukunda ndamwespera sha Jeverby indirimbo ziwe ndazikunda kandi nkunda nyinshi sinashaka kuvuga ati jewe ino ndirimbo niyo numva insumbira izindi zose mugabo kimwe tu nyinshi ziba ndazizi vraiment ndirimbira imwe muri yaje undi munsi ariko bro wavuze ko mukunda ntiwavuga umuntu ukunda utazi kuririmba indirimbo yiwe nanje renda gutumiye kuko hariho uwundi navuga yuko ari nko mu boss wanje muri no misi urumva dufise team tugirana karaoke muri GBC nawe ndagutumiye muri GBC zoze iyo ndirimbo yonzo iririmba wumva iyo GBC herereye he uraba ariko baradukurikirana bari mu ntara zitandukanye ushobora kubabwira ati nyimba ushaka kubona Arnett ubushobozi bwiwe afise murashika mu kibanzi kiniki kiri mu ntari nini bon ni Igitega Inyabiharake haruguru ya Vivante haruguru ya Dodan iri ruhande ya Vivante yep tutero habona nantu hari Karosh hano juste bozi miduga kumuta gusanga ariko baroze miduga muga mwijoro umuriro kabisa Arnett turi kuraraba umuziki w'abarundi ni cyahe abaririmbyi b'abarundi bakeneye kugira ngo dushobore kubona kabisa umuririmbyi mu Burundi ariko agendera mu modokari gugwa 25 million 30 million kujya kwa abandi baririmbyi bo hanze babigenza ni gute abaririmbyi b'abarundi bakeneye iki cyo tuma bamera nk'abandi canke baronka ubushobozi bw'abandi konzi kuririmba babizi bon je nibaza ku ruhande rw'umuririmbyi nta kosa bafise ikosa riri ku ruhande rw'umuproducteur nta kosa rihari ku ruhande rw'umupromoter nta kosa rihari ku mpande zose nta kosa rihari ikosa riri hano hamwe ahubwo twe tubuze kuko mu bindi bihugu turamenyereye hari abagenzi benshi tuba dufise babaririmbyi usanga baba mu bindi bihugu nko mu Rwanda hehe bobo ukuntu basi guverinoma yabo ikora iratuma nabo nyine ubwabo bashobora kugira ku kintu bashaka kugira mbere n'amategeko kuko ni ikintu canditse nako no bashobora kunsigura yuko umuririmbyi murahuye mwibarabara ariko agenda n'amaguru gashitangwa kuvuga ngo nakango namuvumbuye je ndaba nkibujumbura ngo nakango namuvumbuye ngo ariko agenda n'amaguru ategeza kugenda n'amaguru kuko ziya ndirimbo w'umuziko ntizamuhemvye amera y'imota yakure ko zitamuhemvye nico nyene uvuga ati guverinoma nayo irakwiye kuraba ico yokorera abaririmbyi b'abarundi kugira ngo kabisa bazi bararonka karusho mu mwuga wabo yego juste twese tubifate nk'akazi kuko kurimba n'akazi tugiye kora mu bindi bihugu hari abantu batunze imiryango yabo baguze ibinabiriya bateye imbere cyane ku isi batejwe imbere n'umuziki eske twebwe no kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi arico kidafite abaririmbyi bazi kuririmba ko nzi neza yuko tugiye mu Rwanda muri Tanzania hehe yuko nzi neza yuko mu gihugu cy'u Burundi twebwe ari twe dukomeye kubasumbya ku bintu byo kuririmba mbwa nabaca baturushiki bafise soutien cyane iva muri leta barashigikiwe yego cyane nta kindi Arnett turafise umugore oya nturubaga oya ufise umusheri ariko oya nta n'umusheri ufise oya
canke washatse kumumpisha kugira ngo ntumuvuge abandi ngo bave Arnett nakahe kajambo wobwira bariko barakurikirana ikiganiro canke bariko barakurikirana Sunny Stars TV kugira ngo bashobore kabisa kugira ico bafashije abaririmbyi b'abarundi canke abariko baragukurikirana bashobore kugira ico bagufashije mu mugabo wo kuririmba bon je ni mu mugabo wanje kuri wewe kwanza fatire kuri wewe bon je nibaza ikintu cyose ni gufatana mu mugongo nufata yuko ujya muntu wowe ujya uhora wumva ku radio yuko ari wakomeye ujya wumvise kubera wamwumvise kenshi ku radio nje gutuma wowe wumva umenga arakomeye nanje nuvuzwa ku radio mu gihe mvise inguvu inyuma abantu nyene banshyigikiye bashaka kuvuga ati uno mupeti shaka kumushikana ngaha hari abantu benshi bafite ibintu byinshi bokora tumwe tureke no kuguha amahera arjari kide gutya ashaka kuvuga ati jewe no mupeti ngo magerageze kumurondera marsha hano kanaka aje kuririmba uko abantu bazoguma bakubona mu bintu kenshi nico kizoto mu Burundi n'abarimvyi bangaye badakoresha YouTube benshi kandi mu Burundi twe twaramaze kwishiramo yuko umuziki w'u Burundi ugihagaze ku bantu bangaye batatu bandi nabandi abantu benshi nubu uyugiye umuziki honyine cyambere na mbere bazi yuko umuziki nguri bujumbura aha turabesha na cyane ko babizi yego Double J Fizo Sadbi abone abaririmbyi twiko twadufise bakomeye aba bakiri ku bandi muga tugiye tukaraba muri interieur hari abapeti benshi bazi kuririmba gusumba bajya superstar abuza bajya superstar nabo iciza cabo baronse support cyane izigura yuko naho yakora ikintu kibi ntaco bigera ubona kuko kite kintu kibi baragaragaza bakagisiga amavuta neza amwe yamwe amazi kuvyumva ati Arnett aravuga ati umuziki nturi buje gusa no muri interieur lahari kandi nivyo gerageza mufashe baririmbyi mutaravye ati bari muri capitale politique canke economique kuko umwuga uri hose Arnett nibaze ko ikindi gihe Sunny Stars TV ni yagukenera uzobanguka ukatwitaba tukagiranira ikiyago Chandi ready bro hama wari kukurikiranwa n'abantu benshi ngira ngo na Chris Brown naho mukunda ndazi kumukunda arakoresha YouTube banya n'abantu bakunda cyane YouTube bakunda gukoresha social media anibaze ko nawe nyene aho yari karagukurikira ko yari ko azogukurikirana yumve kazuza kawe kuntu uri kuragategura mu gaho kuririmba ariko gerageza ubwire abo bandi bariko baradukurikirana bibuke gufyonda ahantu handitse subscribe canke s'abonner kugira ngo tubandanye tuba update hamwe bon novuga urashobora wowe uri kurakurikirana ino video urashobora kugira subscribe kuri Sunny Stars TV kuri Sunny Stars TV yego urashobora gufyonda subscribe kuri Sunny Stars TV yego ya ndagushimire cyane merci beaucoup Sunny Stars